Uno munsi tugiye kuganiriza abantu baturorera cyane cyane ku bijanye n'ubuhinga bwa none hano mu Burundi. Jewe ubwa mbere nanje coordinateur ari ikintu bakoresha mu kuraba amafilme. Amafilme gusa. Kuraba amafilme kuko n'ugize imana akayironka yari gushira amafilme iki. Umugambi wanje nuko muri 2030 nzobandi mu bantu bafise uruganda runini rukora ivya informatique. Yego. Muzoduha akaryo ko gukora? Yego. N'ubu ruriho mugabo ntiratangura kumenyekana kuko bavuga Christian ngo umutwe umwe wifasha gusara ntibifasha gusaba. Yego hamwe urubuga rwa twige goma uburenganzira nizera ko muri kuno kwezi nyene dushobora gutangura gukorana ivyigwa tukabisangiza abagenzi bacu. Murakoze cyane. The talk that matters. Turabamukije tubaha ikaze kuri twige, intumbero ni yindi nyene komeza twigishanya no gusangiza ubumenyi dusanzwe dufise n'abandi haba mu kibano cacu wanashaka no mu gihugu cacu. Ego uno munsi rero turafise uwundi mutumire mushasha narandiriye na Ndipfuza kumuha ikaze kugira twidondore. Amahoro neza, nitwa Jean Ntazwe, mu kazi kanje ka misi yose ndumwe mu bakoresha imashini nyabwonko mu mirimo muri ya misi yose. Warakoze. Ego. So Lionel, uno munsi tugiye kuganiriza abantu baturorera cyane cyane ku bijanye n'ubuhinga bwa none hano mu Burundi. Rero ubwa mbere imbere yuko tuja mu idonido ry'ibibazo cyangwa mu kuganira, nanifuza kumenya wewe experience ya mbere wagiranye n'imashini. Hari ryari vyagenze gute? Vyarakoroheye uvyibuka? Christian murakoze neza kumbaza ico kibazo. Ego. Natanga gukoresha imashini mu mwaka wa 2008. Nje gutembera ngaha mu gisagara ca Bujumbura turi kumwe n'umugenzi wanje duciye muri hari ibyo bita amasiber agiye kuronka email. Ico gihe naratangaye kuko byatumye mbona yuko jewe ubwa mbere nanje coordinateur ari ikintu bakoresha mu kuraba amafilme. Amafilme gusa. Kuraba amafilme kuko n'ugize imana akayironka yari gushira amafilme iki bwa ndabona ko ushobora kwandikira umugenzi agasoma akakwishura ndabona yuko ari ikintu hama ndabaye interesse ndatangura nagira amahirwe yo kuba machine yanje sikera cyane mbwa hari nko mu 2013 naca ntangura kuyiga. Rero novuga ko kugira imashini ni kimwe mu bintu byiza bishobora gutuma ubaho neza muri iki gihugu cy'u Burundi kandi ndetse no kw'isi yose. Okay, murakoze cyane. None kumbure hari umuntu yoca yibaza ati none kwiga programmation wewe nk'umuntu yashoboye kubicamo akavyiga ushobora kutubwira ukongere vyakoroye programmation bwa mbere wayitawe gute byagenze gute guri bitangure muri bivanye n'ivyo waciye muri go? Yego. En fait kwiga programmation uvuga ni kimwe mu bintu byahinduye ubuzima bwanje. Byaranyigishije ubundi buryo bwo kwiyumvira ukuntu ushobora gutorera igishu ingorane zimwe donc d'une façon logique. Hama kandi ni opportunité d'apprentissage niko noshobora kubivuga kuko bigufasha gufata umwanya munini ukiyumvira mbega ko nakayambwiye uko no mwenyishiye donc ugacréer des solutions donc ugatorera igishu ibibazo mu kazi no mu kibano. Yego. Notanga akarorero nk'ingorane zimaze gutorerwa igishu akera mu kwandika makete twakoresha urupapuro n'ikaramu kandi ikaramu hari gihe n'uwarikana mbere ya leta mugabo ubu utanze ikete uri mu gihe saa 8 n'umunota umwe yamaze kubisoma akaba yakwishuye gukoresha n'imbuga za Facebook, WhatsApp canke za Messenger ekana Twitter ekanibindi. Ivyo rero novuga ko ari bimwe mu vyamwa novuga bya programmation dufise ngaha kw'isi eka no mu Burundi. Turiko turavuga nyene aho nyene kungene programmation yahinduye ubuzima bwawe. Hariho aho vyagufasha gushika kumbure hari abashobora kwibaza ati tubwire mu kuvyamwa warafunguye kuri bivuye muri programmation. Kubera ko nkiri muto sinovuga ko ndaronka ivyamwa vyinshi ariko nditeze ko muri kazoza bizoboneka. Birumvikana. Yego. Ariko sinovuga ko atavyo ndaronka kuko ndashima imwe mu ndoto yanje yarabaye réaliser niko novuga yari yo gukora mwishirahamwe yo gutuma tumanaka amakuru. Naryo amahirwe yo gukora mwishirahamwe Connect Wireless.
ndahakura ubumenyi butari buke, eka mbere n'akanoti barakampaye ndabashimiye cyane gose. Okay, turumva yuko programmation ishobora gushikana umuntu aho kuri urwo rwego, kandi ndazi neza yuko mu gukora muri connect byarakugura n'indi miryango kumbure mu bindi bitandukanye ukomeza gukora. Ego. Okay, rero tugiye ku Muri, nagomba kubaza Lionel, hariho projet uba warigeze gukora kumbure hari umuntu hari ariko rifuza, none hari umuntu avuga ngo je machine ndayizi, mugabo hariho projet uba warigeze gukora yagufashije gushika novuga warayiranguye hama wumva urayiryoherewe bwa mbere, kugira tumenye vy'ukuri nimba ivyo bintu bishobora gushigwa mu ngiro cyangwa mu bikorwa, hama wanashaka kumbure bikagushikana kure. Christian, kuva kera je ndumwe mu bakunzi ba Twige, ndumwe mu bakunzi ba Twige kandi bayikurikirana, nanje ndakunda cyane ibijanye n'indero. Yes. Igikorwa novuga nakoze kandi nishimira ni kimwe mu gikorwa cyabaye muri salon informatique yari session ya 2020 kuri Université du Lac, aho natanze nanje igikorwa canje ndaja mu baronse agashira kabute. Ndashimira cyane iryo shuri rya Université du Lac Tanganyika. Cyari igikorwa kijanye no gufasha abigisha, abanyeshuri n'abarezi mu vyerekeranye n'ibikorwa bakora misi yose, ari gukora nk'amabirete, amanota y'abanyeshuri, gutora ibibazo, gutanga ibibazo, kubikosora. Ico naco cyabaye igikorwa cyanjoheye kuko cyashobora guhuza abavyeyi n'abarezi ku mashure, nubwo kikiri kitaratangura gukoreshwa cyane, mugabo ni kimwe mu bikorwa byanjoheye cyane gushika n'uno munsi, kinjohera nubwo kandi maze gukora n'ibindi bikorwa byinshi nyuma y'ico. Wow, ni biza cyane, ni biza cyane kubera n'ikintu nk'icyo cyane cyane kiraba ibintu by'indero birashobora gufasha kuva ku rugero bwa rundi tuba tumenyereye gukora ibintu umenga mu buryo bw'intoke bikaja ku rugero aho ibintu biba automatique kandi mu buryo binyaruka cyane, buryo bw'imashini cyane. Wow, ni vyiza cyane. So ndagushimiye nanje ndavyibuka vy'ukuri ko n'umugenzi nyene wa Twige kuva kera, igikorwa nako cyose nabona ko avyitabira, naje kumumenya mu nyuma Musanze biciye kuri Twige. Kandi urafise n'intuze yitwa isomero. Yego. Isomero ni umwe rwa rubuga rwa YouTube nka Twige, kwigisha ibijanye n'ikoranabuhanga, hari ko ivyigwa bikeyi, ariko umwe mu ntumbero mfise muri uno mwaka nuko nokora ivyigwa byinshi kugira ngo n'abandi barundi bagenzi bacu bashobore kuronka ivyigwa by'ikoranabuhanga muri migwacu rw'ikirundi. Cyane gose, je nditegura nanje kwiga ubumenyi cyane je misi yose namagerageza kwiga, unabishatse niba mutwemereye natwe twovuga duti nimba hari akantu wo twigisha zibari sa. Ego, hamwe urubuga rwa Twige goma uburenganzira, nizera ko muri kuno kwezi nyene dushobora gutangura gukorana ivyigwa tukabisangiza abagenzi bacu. Murakoze cyane, tugwe turayiteguye, tuma twiteguye ivyo bintu bizoshwa mu ngiro. None Lionel, nako ndibaza gatuvuge ko ari umujene cyangwa umuntu akuze wari we wese ariko aradukurikirana yibaza ati niyahe impanuro wompa kubijanye no kwiga ubuhinga ngurukana bumenyi cyane cyane programmation. Ndabizi jambo bakoresheje mu Kirundi ngo programmation cisigura, uragyibuka rero nimba ari ngo guhinyika, nimba ari kugira gute benshi kubera ko ari bakunda kuvuga code ngira babwi guhinyika, ariko tuzofata umwanya kuko cyane tubifitiye umwanya tuzofata cyane gose. Nanje mu kazi sanzwe nkora cyane nduma interprete nk'abantu mu traducteur n'ibintu by'ubuhinga bw'urukana bumenyi ndabikoreramo ndavyiinteressamo, ndibaza ayo majambo tuzoyarondera vraiment. Rero ikibazo ni cakindi nyene, none umuntu yo kumumenga kumva ese fisi bisabwa ibibereye umuhereze impanuro yaha. Ico nobabwira nuko gutangura hariho enadage uvuga kubera ko ufite ibintu byinshi ushobora kuronka ushika, hari igihe bishobora no kukunanitsa. Ukeneye gutangura ntibiraba imyaka, nta myaka nimwe yo kungura ubumenyi. Nibaza Christian, umuntu wese imyaka afite ashobora kwiga icongereza hakimenya cyane gose. Yego, nyambo umuntu imyaka yose afite ashobora kwiga icongereza hakimenya. Na informatique nuko, ubuhinga bwa programmation nuko, réseau informatique nuko. Kimwe gusa nuko ataba umwe, kuko bavuga Christian ngo umutwe umwe wifasha gusara ntibifasha gusaba. Ntibifasha gusaba. Kandi ngo umuti umwe ntugira we. Mbari ngo tuzovyiga navyo. Nyeri nabyo. No kuvuga
ico yokora uwo muntu nubwo bakoze no kuja mu bandi akarondera amaklebe amamezo yigisha vya informatique ngaha mu Burundi ubu vyaroroshe si ngombwa ko aja kw'ishuri akeneye kwiga icongereza yoraba twige akeneye kwiga ivya programmation yoraba isomero canke akarondera yandi mashini ya YouTube ni menshi akaja mu yandi ma evenement abira swat en ligne canke en présentiel eka mbere akaja no mu groupe amwe ya WhatsApp ahantu uvuga nka groupe yacu Christian sinzi groupe ya GDG nawe yomufasha guhura n'abandi bahiga cyane gose ego tunabaramutsa nyene muri GDG ego turabaramutsa abagenzi bacu ego ari ibintu byinshi bamaze kudutumiramo ndamaze kubigira abatari bake na Lionel turamaze kwahurira ni igikorwa ciza vy'ukuri turabateye intege mukomeze mukibandanya turizera ko kizoshikira ugwaruka rwinshi n'abandi bose benshi cyane hamwe twobandanya dukora n'inguvu dufise ngira turashobora natwe gukora igikorwa gishobora guteza imbere igihugu nk'uko ari umugambi wacu cyane gose ego rero ikibazo nanifise ubunya mbega ubona Burundi bwacu mu bijanye n'ubuhinga bwa none muri kazoza ububona gute Uburundi bwacu ni igihugu kiho cyatera imbere novuga ku muvuduko utari mutoya kandi no mu vyerekeranye n'ubuhinga bwo gutuma tumanaka amakuru Uburundi ntibusigaye inyuma nkaba mbona cyane n'ugwaruka rw'ubu rwamaze gutangura kwitaho ivyo kwiga ubumenyi bwa none rero je ndabona yuko Uburundi ushobora gutera imbere cyane mu vyerekeranye no gutuma tumanaka amakuru mu gukora ubuhinga bwa programmation mbere ndamaze kubana abagenzi bacu bamaze gutangura gukora amarobo yego nk'abanje ni ari umugenzi wanje nitwa Imwe amaze gutangura gukora amarobo ngira nawe tuzomutumira tuganire turi batatu cyane gose akora amarobo afashe iki nk'ubu ndaheruka kubona yaciye kuri chaîne YouTube aho yerekana robo yakoze ivomera imirima ushobora kuvomera iwewe ari cyane mu burimi eka mbere narigeze no kubona yakoze microscope donc ubundi turiko turakora cyane rugagamisha akayikora nyene rugagamisha akayikora mu vyuma vyiwe narigeze kubona ikintu nk'iki umenga kuri BBC sindazi twigeze gucako yego kera umenga ariko arafasha umenga byari bikiri yarakiri mu rugendo rwo kubikora neza ubu birateye imbere no kuvuga hamwe abo twoshira hamwe inguvu ababishoboye guterera bagafasha mu buryo no mu bumenyi nibaza ko mu myaka 5 Christian natwe twuba nka Carrefour cyane gose kubera iki bitokunda igihambaye twebwe muri santu turafise ugwaruka turafise abajene bashobora kwiga turafise n'igihugu cacu ciza c'u Burundi Imana yaduhaye none igico dutuma tudabishobora kandi ubunye tukaba turiko turagerageza no gukora cyane mu kwiga kandi Christian ngo igice kinini c'abarundi ni n'ugwaruka bavuga ko 60% menga batarakwiza imyaka 30 menga ne kubavuga ya kuvuga turacafisa amaraso agishushe turashobora gukora ikintu kinini cyane gose none ndakubaza kumvure wewe kubwo bwiwawe wibona he mu myaka 5 mu bijanye n'ubuhinga bwa none ico kibazo no kuvuga muri 2030 yeah uzo ufise company nini ya cyane domaze kugira ama projet angana gute anyways umugambi wanje nuko muri 2030 nzoba ndi mu bantu bafise uruganda runini rukora ivya informatique yego muzoduha akaryo ko gukora yego n'ubu ruriho mugabo ntiratambura kumenyekana ariko nibaza ko muri iyo myaka ruzoba ruri mu nganda zitwa yego kandi bivanye n'ivyo twaganiriye bwa mbere numvise ko usanzwe utanga inyigisho kubipfuza kwiga ibijanye n'ubuhinga yego cyane ku misi ya gatandatu canke nyuma y'amasaha y'akazi turakunda gukoranira hamwe tukiga ababishoboye turiga présentiel canke tukiga en ligne tukiga gukoresha Google Meet donc kuba bafise umwanya badashobora kuba hamwe natwe turashobora kugirana ama session tukigana en ligne iminota 30 canke isaha buri munsi okay aho mugambo ni muri rusange nk'umuntu yiba yifuza ati je ndakeneye kuronka formation yindi nimbara amezi 2 amezi 3 ane nzoba nahejeje kandi urumva wanashaka nanje ngira ico nterera mu buryo bw'amafaranga
murahora iki ubu murakora ikintu nk'ico nta byo guca amafaranga turatangura mugabo turategura yuko muri uyu mwaka kuba bazoba bakeneye kugira nka formation iri arrange turashobora kuzotegura amasession amara amezi 6 canke amezi 8 ku buryo bw'uko umuntu aheza kwiga ashobora guca swat nawe atangura startup yiwe cyane akaja gukora mu bindi bigo bikorana ubuhinga cyane yuko wiga programmation ushobora gukorera mu Burundi gusa Christian baza ko mu minsi tuzohura ari nko muri V8 kubera ibikorwa akora atari amahera yahembwe n'abarundi yandufashije no kwinjiza ya mahera mva makungu kubera ko azoba ashobora no gukora abanyamahanga muzi ko hari abantu babayeho bakora abanyamahanga gusa kandi baba mu gihugu cyacu ego ukaronka iryo dolari kandi ukaba wibereye hano birashoboka cyane rero urazi igihe uri kuvuga ivyerekeye startup na cyane nibuka intuze ya Hogi urazi yuko bavyifashemo neza Hogi nawe narayikoreye nabaje narakozeyo kandi nibo batako barampaye n'ubumenyi bw'ibanze barakunda cyane ni byiza cyane ikinyambo ariko baranyumviriza turamuramukije Mr. Yuda inosasangwe byo gusa ndamuzi nka Yuda mugabo sara abandi ari abandi baguma bavuga tutibagiye cyane no sinzi ko twumwita inganzamaru uramuzi nuze Jonathan niwe ndako okay mbo turaryohewe cyane kumbure nabo turitega ko umunsi umwe tuzobatumira bakatwemerera hama twakomeza kusangiza ubumenyi abarundi bajene kuva kera narabona ko twabikora hari igihe umenga tugeze kuja muri sepirake ibintu vya Python ndibuka ko Jonathan yaravyigisha ego n'ibintu bitandukanye urumva rero mu bisanzwe kwiga nkuko tubivuga muri twige kwiga ni kwamizako ntituzovuga duti turahejeje mu cyongereza bavuga learning is a never going process rero byumvikana yuko naho uri umutama mu myaka 30 turashobora kuma wiga hari cyo none bagomba kutubwira mu kwera hetse ahubwo Christian Cengira icyumviro twofata umwaka wa 2023 twawugira umwaka wo kwiga ubumenyi butandukanye nabonye umengo no munsi hatanguye n'icigwa c'icongereza kandi umengo mushobora kugenda mumenyesheje aho ibyo byiga ariko birabera musanzwe iyo bari ni nka club yes ni nka club yitwa Twige English Club isanzwe iri muri quartier 10 mu Ngagara aho twigisha ku buntu bien sûr turafise aho tutanga ama formation batanga amafaranga ariko kandi turatahura no kugira ico dutanze mu kibano rero aho ni tous les vendredis kuva 15h20 muri quartier 10 hepfo ya Igere ahegereye Fangas uwifuza wese arashobora kuza kandi tuzokomeza tubikora uno mwaka wose 2025 maze tukomeze tuja hejuru ntimutango rero murumva ko turose n'ubumenyi bwo kubona nanje nagenda abeshwa ndumwe mu banyeshuri ba Twige murakoze cyane tuzoma dufashanya kuma twiga tuva ku rugero rumwe tuja ku rundi nivyo rero murakoze cyane kuba mwatwumvirije nakagaruka murakoze cyane turabashimiye see you bye bye